umutwe w'amajambo ndashaka kuvuga ngo Kristo muri twebwe. Amina. De papa yarongoye aho yavugize ngo dusome twayisomye iyo verse abikorosayi igice ca mbere murongo wa 26 gushaka umurongo wa 27 haravuga ngo niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe vyose, ariko noneho byahishuriwe abera bayo, abo Imana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iri banga rivugwa mu banyamahanga, niryo Kristo ari muri mwebwe, ivyizigiro byo kuzoronka ubwiza. Amina. Niryo banga Imana yari yarahishije kuva kera, kandi niryo ribwirwa abanyamahanga, ni Kristo muri mwebwe, ivyizigiro byo kuzoronka ibyiza. Amina. Reka mu gutangura dusome aussi verse abikorinto igice ca mbere. Kristo tuje kuvuga ngo abikorinto ba mbere, ariko niko bavuga no? Okay, abikorinto ba mbere igice ca 13 murongo w'9. Ni Paulo avuga ngo kuko tuzi agace kandi tuvugishwa n'Imana agace. Siko? Kuko tuzi agace kandi tuvugishwa n'Imana agace. Uravye muri français courant havuga ngo en effet notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Siko? Ngo ukumenya kwacu ntikuzuye. Siko? Kandi ngo n'uburyo twanonsa n'uburyo tumenyesha amabanga y'ivy'impwemu canke y'ivy'Imana ngo kuri limite. Ni kuvuga ngo tubikora mu buryo bufise aho bugarukira bivanye n'ingene byo bimeze. Siko? Ndabonye Teddy Ncani bakore yantumye ngo ko bashaka gushimira ugwaruka bitavye ikorane cejo, kandi bashaka no gushimira Imana kwikorane cejo cagenze neza, bagize ibihe vyiza kandi ko vyashoboye gufasha ugwaruka gwinshi. Amen. Abashoboye kwitaba mwese Imana ibahezagira. Reka mbere kuri iki kintu kivuga ngo hariho ibintu usanga dukunda kuvuga kenshi canke amajambo dukoresha kenshi, ariko ugasanga vy'ukuri n'ahaya majambo tuyakoresha ntiturigera dufata umwanya wo kwibaza ngo mbega ibi bintu vyakwera bisobanura iki, ibi bintu ndiko ndavuga bisobanura iki. Nambe ndavyimvira umunsi abahungu babiri nabajije batunze inka bo ngaha mu gisagara, haba rimwe turi kumwe baramutelefona arambwira ngo baramutelefonye ngo agiye kuraba ngo inka yiwe ngo hari inka zibiri zapfuye, donc aho zirara ngo hari inka zibiri zapfuye. Okay, acambwira ngo kandi ngo hariho n'indi yaheruka gupfa. Okay, ndabaza nti none habaye iki, vyavuye kuki, vyatumwe niki, vyatewe niki? Siko? Hamarambwira ngo yakanzwe. Urumva? Ndamubaza ico vyavuye ko kugira iyo nka yiwe ipfe kandi zimaze iminsi zifa, ndavuga ni biki, ziragwaye, ni epidemi? Hamarambwira ngo yakanzwe. Okay. Rero iyo wigeze kuja ruguru kera muri vacances ni kuvuga ngo ubumenyereye iyo langage. Siko? Canke warabaye ruguru kuvuga ngo inka yakanzwe. Siko? Rero kuva kera ico kintu ndakizi ngo yakanzwe. Okay. Mugaca ndaciyumvira ndavuga no nubu nkuze
bisobanura iki yakanzwe? Ndamubaza nti none nukuvuga iki ofete ko yakanzwe bisigura iki? Aca arambarira ngo nukuvuga ngo isato yayikanze. Okay. Hama ndamubaza none iyo sato yayikanze yari hehe, bahuriye he, yayikanze gute ofete? Kuko twebwe tumenyeye gukangana nuko umuntu agira ngo pa gacu kanguka, n'est-ce pas? None iyo sato yayikanze gute? Acambwira ngo ofete ngo ni sato ngo ibiri munsi. Kubaraba amafilme muri iki gihe ni genre Anaconda. Uravyumva? Ngo ni sato ibiri munsi ngo irakubita ngo inkago igace kanguka ngo igacifa. Okay. None ndabaza nti none ivyo bintu ni vyakweri uravyemera? Ngo niko bimeze. None hajya ziri kurajya mararo musi hari ikintu cikiyoka gikubita umutwe gutya ngwe. Okay, ndabwumviza twumvikane. Kera batubwira ko ari Père Noël ntawo hari, siko? Rero hari ibintu batubwira kuva kera ukabifata gutyo, mugu kagera igihe ugatangura kwibaza uti mbega ibi bintu bisigura iki? Kuko surtout ndabona ko abo bahungu babiri bafise inka mu mutwe, numva umengo nimba ufise inka iheruka gupfa ukaba ufise yindi irikirapfa, nukuvuga ngo quelque part inka zawe ziriko zirahera. Rero nimba inka ziriko zirahera ni vyiza kumenya icabaye niko kiratuma zipfa, kugira nimba ari ico wohagarika ugihagarike kare inka zawe zitarahera ngo uhombe muri business yawe, n'est-ce pas? Acambwira ngo none nko ushaka gutahura vyinshi ngo nivyo nyene ngo niko bimeze yakanzwe. Ndabona ko mu ncamake tutaza kubihurizako kuko ni nkuko yambara kubera iki ubaza vyinshi, yacubaza vyinshi bifata uko. Mugaje numva umengo kugira ntuhombe muri business yawe vyoba vyiza kumenya icabaye kugira imenye ingene ukizibira. Rero kuva kera baratubwiye ivyo gukangwa, mugaje avuga nti isato iri munsi ni kuvuga iki, ni crocodile, ni imeze gute, ifise forme yihe, iba mu kuzimu, igenderayo gute? Muravyumva? Rero ico nashaka kuvuga ngaha niki, nashaka kuvuga yuko twese usanga hari ibintu tubamwo tugenderamwo kandi twarakuze twaraciye ubwenge, ariko ugasanga uko twari tubizi kera bivanye na information baduhaye canke bivanye naho tutinjiye indani kubirondera, ugasanga nubu naho twakuze, naho twaciye ubwenge, naho twakijijwe, naho hari ukumenya twaronse, ugasanga ntitwigeze dushaka gusura kuvyiga ngo tuvuge ngo mbega ibi bintu bisobanura iki. Rero ikibazo kihari nikiye nuko iyo ntashatse kuvyiga ngo ninjire indani nibaze vy'ukuri ico bisobanura, hama nibaze n'ico bisobanura ku buzima bwanje, nibaze n'ico bisobanura kuri situation jewe ndimwo, biraza kugorana ko ntori nyishu kumbure ibibazo ndimwo. Kubera iki? Kuko nabifashe nk'amajambo ndabifata uko, ariko nta kwinjira indani vy'ukuri ngo nshake gutahura ivyo ari vyo n'ico bisigura. Rero ikibazo nuko kenshi uko kutagira umwete wo gushaka kwinjira indani no gushakisha kumenya no gutahura ivyo ari vyo n'ico bisigura, bigushira muri position yo kuvuga ngo ndavyemera, kandi uwo kwinjira indani akaraba yosanga vy'ukuri atavyo wemera. Uravyumva? Hama ugasanga biguha kuba nyamujijya nino, kandi urazi yuko mu vy'impwemu iyo uri nyamujijya nino utazi ico wemera n'ico utemera, nukuvuga ngo nta bubasha bigira bwo guhindura ubuzima bwawe, nta bubasha bigira bwo kuzana ivyiza mu buzima bwawe. Kubera iki? Kuko nivyo witwa ngo uremera, uwo kwinjira indani yosanga atavyo wemera. Nivyo witwa ngo uravuga vya kweri kweri, bo kwinjira indani usanga ivyo bintu uriko uravuga utazi ivyo uriko uravuga ivyo ari vyo. Hama wocu uvuga ngo iwacu mwishengeri wacu nuko tuvuga. Ariko ndashaka kukubwira ngo ugutahura ko abandi bantu canke uguhishurirwa ko abandi bantu nikuzopfa gukijije ubugingo bwawe. Ugutahura ko abandi bantu no guhishurirwa ko abandi bantu barakudupartaja, barakudusangiza, barakutubwira kugira ngo natwe bidusunikire kurondera, hama twubure dutahure, natwe tumenye kwa kumenya neza udakekeranya indani mu mutima, kuko bijya nivyo vyonye nibifise ububasha bwo gukiza no kubohora ubuzima bwawe. Amina. Amina. Rero ikintu nashaka guhera kijambo niyumvire ryo guherako
ni ijambo dukunda gukoresha tuvuga ngo Imana iri incomparable, siko? Imana ntaco yogereranywa. Amina. Imana ntaco yogereranywa. Paulo iri jambo yavuze ngo tuza gace ngo kandi ngo n'amajambo dufise dukoresha mu kumenyesha les messages divins, amabanga y'Imana canke y'ivy'impwemu, n'amajambo ari limite, n'amajambo afise ahagarukira, ni mato ni make bivanye n'ico dushaka kuvuga. Hejuru yuko tuza gace, nako gace tuzi, amajambo y'ukugasobanura ni mato canke ni make bivanye n'ukungena ko twitwa gato ako gace kangana. Rero mwimvire kuri iki kintu, ijambo duhora turirimba kenshi tukavuga ngo Imana nta kintu twoyigereranya nayo. Amina. Ariko naho tudafise Imana ntiboneka, siko? Imana iri ngaho iruzuye aha hantu ariko ntiboneka. Rero iyo Mana itaboneka, nta kintu na kimwe co ngaha ku isi dufise twoyigereranya nayo. Ariko birasaba ko tuyivuga. None tuyivuge gute kandi ata kintu twoyigereranya nayo? Nagenda kubwira ngo ivyo dukoresha vyose, amajambo yose dukoresha, ibicapo vyose dukoresha, uburyo bwo gusobanura bwose dukoresha mu kuvuga Imana, iyo turiko turabasigurira Imana, iyo turiko tuvuga Imana, nagira ndababwire ngo n'uburyo buri hasi ugereranije n'ico turiko turavuga. Nimvire mu gutangura kugira mu bishoboye kubitahura, nashaka ndababaze uko muri ngaha, muri ishengero rinini, mukoranye muri benshi, murazi ubwenge, harahabize amashuri yo kwishuri, hari habize amashuri yo mu buzima, hari abantu b'incabwenge zitandukanye, murafise vocabulaire nyinshi. Ariko ngira ndababwira ikintu gitangaje. Nta muntu numwe ngaha muri mwese ni yabahari acakiriza urutoki, siko? Nta muntu numwe ngaha muri mwese uwo musaba ngo ibara ritukura mwese murarize? Couleur rouge. Murarizi mwese ibara ritukura? Uwo kubwira ngo hari umuntu yavutse ari impumyi atabona, siko? Hama bagaca kugira ngo yashaka tumusigurire iyo turiko turavuga ngo ibintu bisa na rouge, ngo bifise ibara ritukura, ashaka gutahura biba bisa gute, bisigura iki? Musigurire. Nagenda babwire yuko ata muntu numwe ari ngaha woronka ingene usigurira umuntu atigeze abona ukamusigurira ibara ritukura. Gerageza mu vyimvira, umuntu atigeze abona musigurira ibara ritukura. Wo mubwira gute? Haravuga ngo oya ngo ndoshana mu yakora isa n'amaraso, amaraso ntayarabona. Siko? None mbwira uburyo bumwe wosigura ibara ritukura. Urisigurira umuntu atigeze abona. Rero nagenda babwire, okay, sindabazibije, hari ufise ubwo buryo ngaha yokiriza. Okay, rero nagenda babwire ngo twebwe ubuzima bw'impwemu tubwigwa, ubuzima bw'impwemu dusigurirwa, siko? Iyo Mana dusigurirwa, iyo Mana tubwigwa, siko? Iri mwisi y'impwemu. Kandi iyo si twavutse duhumye kuri yo. Rero ifo ko badusigurira iyo Mana, ifo ko badusigurira ubwo buzima. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ririko riravuga ngo ivyo tuzohabwa, ngo muzohabwa ngo ivy'amaso ngo atigeze abona, ngo ivy'ivyimviro vyanyu, bamengo ivy'amatwi atigeze yumva, ngo n'ivy'ivyimviro vyanyu bitigeze vyiyumvira. Umva iyo vyiyumviriye ucuvuga ati vya byose sibi kuko bavuze ngo n'ivy'ivyimviro bitigeze vyiyumvira. Rero gerageza uvyimvire. Haraba baratubwira ngo mwijuru ngo hazo hari amabarabara y'inzahabu. Siko? Okay, ni sawa. Hazo hari amabarabara y'inzahabu. Me nkavuga none inzahabu no munsi bisa agaciro ku isi kubera atayihari iri haha, n'est-ce pas? None yuzuye aho siri kwibarabara, amabarabara asa na jaune, je naho yosa na bleu ni azakata problem. Rero ndashaka kukubwira ngo aba bantu bose mubona banditse amabanga, basobanuye, bavuze ibitandukanye,
baragerageje gusigura mu buryo bwumvikana, kuvuga mu buryo bufatitse, kubwira mwebwe, ariko ikibazo aho gihagaze niki nuko ibi bintu tuvyumva tugakoresha imitwe cerveau yacu tukagerageza kubitahura, ariko turiko tubwirwa ibintu byo mu isi tutarigera dushikamo. Nico gituma ibanga rimwe ryo kumenya no gutahura ivy'impwemu ni ngombwa, ni itegeko, hateza kubaho guhishurirwa. Ataguhishurirwa kwawe kuri personnel, ataguhishurirwa kwawe nyene wewe nyene, siko ntuzopfa utahuye ibintu binini. Uzokwa musomegwa ubwigwe inyuguti, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo inyuguti zirica. Murazi gituma inyuguti zica? Icete, siko la lettre tu, siko ngo icete kirica ariko mpwemu atanga ubugingo, siko murazi gituma bitagira mpwemu vyica, nuko bitagira mpwemu bica mu matuyo mu mutwe wawe ukabiha insiguro n'ifato ijanye n'ico bahejeje kukubwira, ariko nagenda bwe ko muri kijya bariko barakubwira hari ibanga bariko baraguhishurira. Rero hatabayeho mpwemu ngo agufashe gutahura, wumva ibifatika gusa, ariko ugahomba kimwe gitanga ubuzima kirimwe indani. Amina, amina. Rero ijambo ry'Imana yatubwira ko Yesu yigize umuntu. Yesu yamye ariho, siko Yesu yamye ariho kuva kera, Imana yamye iriho kuva kera, ariko Imana yarabihweje mwebwe, iravuga ngo aba bantu izo kupe, siko ya terme bakunda gukoresha ubuya ngo namwikase, nguriya je ngo genda mwikate, siko aba bantu mu guhitamo kwa Adamu nkuko nkunda kubisubiramwo, Adamu yari umuntu abayeho yumva ico Imana imubwira gishira mu ngiro, ariko ndashaka kubabwira ngo yacumva nkuko je nawe tucumva no munsi, siko yumva Imana, impwemu yiwe niyo yumva Imana, kuko Imana yamye ari impwemu kuva kera, kandi Imana mu kuyumva no kuyikaputa bayikaputa bakoresheje impwemu. Rero yakomunika n'Imana mu buryo bw'impwemu, ikamubwira ivyo akora mu buryo bufatitse, ikamukomunika ivyo akora mu buryo bufatitse. Ariko icyo nshaka kubereka ni ikihe, nuko igihe Satani yaza kubesha Adamu, mu bisanzwe systeme yavuyeho na systeme twagiyemwo niyihe, nukuvuga ngo yavuye muri systeme yo kumva mu mpwemu mu buryo bw'indani ibivugika n'ibifatika, yavuye muri ubwo buryo bwo gukora arongowe n'iyo mpwemu, ariko agenda muri systeme yo gukora arongowe n'ibifatika n'ibiboneka. Ngo Satani yaramweretse icamwa, kandi bakatubwira ngo nawe arakiraba. Ndashaka ngo Satani ntiyamweretse gusa, kuko n'Imana yari yakimweretse igihe yamubwira ngo ntakijya. Nukuvuga ngo yarakize, yari yarakibonye. Ariko nuvuga ngo ubu haje message y'ikinyoma, message irimo mensonge, siko haje ijambo riri bw'ikinyoma rimwereka camwa, ariko rigihegekeje n'ikinyoma. Rero mu kuraba ico camwa biherekejwe n'ikinyoma, ngo acabona ngo ni ciza, ngo kandi kirabereye kuribwa. Kandi mu buryo bw'impwemu canke mu buryo akomunika n'Imana, yarasanzwe afise iyindi message imubwira ibinyuranye n'ivyo, ariko haba kwikata ivyo vy'impwemu, haba kwikata ivyo vy'Imana, haba ati mugani wawe kijya nico kinyoma, uko niko kuri. Duca twinjira muri systeme tugendeshwa n'ibiboneka, dukoreshwa n'ibiboneka gusa. Rero turi muri iyo systeme, Imana yaraturavye isanga twebwe ico tuzi ibintu biri muri iyi si bifatika gusa, kandi twemera ko ari byo vyonyene. Ugiye kuraba gushika uno munsi naho bisa nk'ivyo babiko birahinduka gatoyi, ugiye kuraba gushika uno munsi n'abitwa ko bize baminuje, aba scientifique n'abize ibintu bikomeye, ico bemera ni ikihe? Kuva kera nimba ari ikintu bamye bahakana, bamye bapinga, batamye bashaka kwemera, nukuvuga yuko twebwe dufise igihimba gituma niyo maze gupfa ubuzima bubandanya.
rero ni ikintu cabaye casambuwe, cabaye kase, cabaye ekraze, cabaye barakoze uko bashoboye cyose ngo bagifute kugira ngo tugume twemera, kuko iyo si twagiyemo y'ikinyoma ishaka kuguma itwemeza ngo ibihari nibubona, ibirenze ibi nta bihari, hanze y'iburi kurabona nta bihari, nimba mutagira amaheri wanyu ntayo mugira, nimba mukenye murakenye, nimba ugwaye uragwaye kandi ugira upfe, nimba amagufa yawe yaramaze kumera gutya, nuko nta birenze ivyo, nta biri hanze y'ivyo, nivyo tugarukira ngaha nyene. Kandi ivyo nivyahera urapfa, kandi uhejeje gupfa umubiri utagifunctiona baraguhamba, bigarukire ngaho. Rero Yesu yahisemo kuva muri irya si y'impwemu, ahitamo kuza mu mubiri, aravuga ngo reka nambare umubiri nk'aba bantu kugira ngo ndabakomunike, ndabamenyeshe, ndabaha ukuri kw'ivy'iyo si itaboneka, kw'ivy'iyo si y'impwemu batigeze babona, batigeze bamenya, ariko ndakubabwire kugira ngo bareke kugumiza amaso kubiboneka gusa, ariko bige kumanuka, binjira indani, bamenye ko hari isi y'ibitaboneka. Amina, amina. Rero iyo si y'ibitaboneka Yesu igihe yazagerageje kubidusigurira, mugana naho yagerageje kubidusigurira, ndashaka kubabwira ngo Yesu yategeza gusigurira umuntu w'impumyi, akamusigurira rya bara ritukura. Rero yarakoresheje imigani myinshi, arakoresha ama example menshi, uturorero twinshi, arakora uko ashoboye kugira ngo ababwire, abumvishe uko kuri mutariko muraparvena gukapta. Rero iyo utanga karorero, Yesu ashobora kuvuga par exemple mu gutanga karorero akavuga ngo jewe ndi umuzabibu namwe muri amashami. Muri iyo context no muri ivyo ariko aravuga ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami, birumvikana birasobanutse, siko? Mutaheza kuba muri connecte kuri jewe kugira ngo mwambi ivyama, ivyo birumvikana. Ariko ninaca mbandanyiriza vyose mu vyerekeye igiti, haguma numva ko ijyamana ari igiti, ndaza gutangura kugira ama problème yo kumva kumenga ibiti ntivyumva, ndaza gutangura kugira problème yo kwibaza ko muci ivyuma. Rero bisigura ngo ukukuri yakoresheje nukuri kwafashe muri iyi contexte, ariko nkwiriye gutahura ibanga ririmwo ico yashatse kunyumvisha, kuko ninafata juste nkabifata à la lettre nkavuga ko Yesu ari igiti, tubifata nk'igiti nyene. Nico gitumaga bene data hari ibanga rivuga ngo mu bisanzwe nta muntu yarakwiriye kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha ijambo ry'Imana atariko asangiza abantu ico yahishuriwe, kuko nta guhishurirwa kurimwo bizana urupfu hakuzana ubuzima. Nico gituma mushobora gusanga abantu bashobora kwicara mu mashengero bakumviriza igihe kinini abantu bitwa ko bako bigisha ijambo ry'Imana, mwe gasanga abo bantu bariko bigisha ijambo ry'Imana nta buzima bw'imwemu, nta guhishurirwa kwigeze kuba. Rero kubera yuko bariko babasangiza vya bintu basomye, bakabivuga mu bwenge bwabo no muri culture yabo no muri mentalite yabo gusa, bagaha ivyo bintu, ni nk'ukuroga abantu, kuko ivyo bakira sivyo. Turiko dusoma Bibiliya imwe, turiko tuvuga ijambo ryitwa ko ari rimwe, ariko umwe ariko communica urupfu kandi uwundi yateze gucommunica ubugingo. Amina, amina. Rero Yesu yaraje mu mubiri atumenyesha ukuri, kandi arakora igikorwa cyo gucungura ubwoko bw'Imana. Amina. Ariko icatumye Yesu aza mu mubiri agakora ivyo bintu vyose nikiye. Icatumye Yesu aza, ijambo ry'Imana ngo yaje kutureconcilier n'Imana. Ni kuvuga ngo twari twaratandukanye, ariko yagarutse kutwunga n'Imana, kudusubiza hamwe n'Imana, kudusubiza muco turi. Pasteur de Papa rigeze kuvuga ikakantu umunsi umwe ariko arigisha, aravuga ngo Satani, Imana ire mu muntu, yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho, siko? Kandi ase natwe, n'est-ce pas? Ariko Satani igihe yababwira ngo bagicamwa, ugiye kuraba ico yakarabasezeranira niki? Yari kabasezeranira ico nyene Imana yakoze. Kuko yababwiye ngo nimwakijyako muca mumera nkayo. None igihe Imana yavuga ngo tureme umuntu mu ishusho ryacu, siko? Ase nkatwe,
ese yaragize esheke, yareshuwe, yarananiwe, ntiyabikoze neza. Ariko Satani kuza kutanga ikinyoma kuri aba bantu akakibaha ashize kwisezerano yuko nivyaba ucumera gutya, mu bisanzwe bisigura yuko ivyo ndagusezeraniye ntivyakubayeko, ntivyagushitseko, ngwino bironderere hanze yawe mu kwamura icamwa kiri ku giti, mu kwamura ico camwa kiri ku giti ukakirya ucubironka kuko ubu ntavyo waronse. Ariko Imana yo ivuga ngo igihe yarivuga ngo iremo umuntu mu ishusho ryayo ngo ase nayo ihejeje kubikora yarishimye, irabiraba ivuga ngo ni vyiza cyane. Rero Satani ico yakoze ni ikihe? Yaje kukunyegeza ico Imana yakugize, yaje kukunyegeza uburyo Imana yakuremye. Muravyumva? Yaje kuvyonona agushira mu kinyoma, nawe ucuga umurondera. Ni nkuko bobwira abantu bari ngaha, bakabwira abahungu bose bari ngaha ngo gira uko ushoboye kose ubo muhungu, bakabwira n'abakobwa ngo gira uko mushoboye kose muba abakobwa. Mu bisanzwe ikinyoma ca mbere aho gihagaze ni ikihe? Nuko uri umuhungu, uri umuhungu, uri umukobwa, uri umukobwa, n'est-ce pas? Ariko ninaguhenda muri ubwo buryo, ubuzima bwawe bwose ugaca utangura kurondera vya bintu, uzokwa murondera ikintu ufise, donc uzorondera ico witwa kudafise, rero uzopfa urondera ntuzopfushitsa. Siko? Ariko Yesu yaraje ku isi agira uko ashoboye kugira ngo atwereke ico kintu. Siko? Iri jambo twasomye ngo iryo banga ryanyegeje kuva kera ni Kristo muri mwebwe. Ndashaka kuvuga ku kintu cerekeye guha Imana icubahiro, ndakunda kugisubiramo kenshi ngaha. Turetse ibi twamenyereye, bimwe namwe ndababwira vy'amajambo twamenyereye tutiyumvirako. Turetse ibi twamenyereye tukavugana ukuri mu kirundi coroshe cumvikana. Siko? Guhesha uyundi muntu icubahiro bisigura iki? Abavyeyi muri ngaha, iyo uvuze ngo umwana wanje yampesheje icubahiro bisigura iki? Iyo abana bagize mariage kenshi turakunda kumva mu ijambo bavuga ngo bateye iteka abavyeyi babo. Kubera iki? Kuko bamubonye ukuntu yabikoze neza mu muco w'ikirundi, ataciye iruhande, atakatishirije mu nzu. Siko? Bivanye n'umuco wacu ngene umeze, hama bakavuga ngo vyerekanye ko yarezwe neza, n'est-ce pas? Rero bakavuga ngo ahesheje umuvyeyi wiwe icubahiro. Kubera iki? Kubera yuko vyerekana yuko nimba umeze uku nuko hari umuntu yakugize gutya, n'umuntu yakureze gutya, ni umuvyeyi wawe, n'est-ce pas? None ndabaza ikintu kimwe, guhesha Imana icubahiro ni giki? Ndakunda gutanga akarorero ka telefone. Siko? Burya Samsung yakoze abakoreya canke abaki? Japonais ou coréen? Okay, abakoreya. Jewe n'ukuri sinobabesha nta mukoreya numwe tuziranye. Nta mukoreya nzi, naho nabona naramubonye sinamenye kari umukoreya kuri ako basa amaso mato bose. Numenye kari umushinwa canke ari uravyumva? Rero je sinzi umukoreya. Ariko ndashaka kubabwira ngo naho ntarahura n'umukoreya, naho tutazinanye, muri jewe hari akantu ko kwaminiye umukoreya mfise. Kubera iki? Kubera ndakunda Samsung. Rero kubera nkunda Samsung, kubera mbona ama option arimo, kubera mbona ibintu bagize, ndavuga ni kwera umukoreya. Nkuko mufise ama produit yakozwe n'abashinwa, mugasanga haro pirate nyinshi, ugasanga umuntu wese ngaca avuga ngo bitu ngo cakozwe n'umushinwa. Ugasanga nta mushinwa numwe muzinanye, ntawe mwatukanye, ntawe musivyo mwapfuye, ntacu umuga yako, ariko ufite tendance yo kuhakana ikiva ku mushinwa cose. Kubera iki? Kuko hari ibintu by'ibipirate byinshi twabonye bakavuga ngo ni ivy'abashinwa, n'est-ce pas? Rero igikogwa canke igikogwa c'umuntu tutabona tutazi, twihweje igikogwa ciwe ubunini ubukuru bwaco nico cavuyemwo, kirashobora guhesha icubahiro wagikoze canke kigatukisha wagikoze, n'est-ce pas? Siko bimeze. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo twebwe turiho kugira duheshe Imana icubahiro. Reka ndababwire, umukoreya arashobora gukora telefone ya hatari canke n'abandi bose bazikora, ugasanga James Samsung, siko? Ugasanga aya ni ya hatari, uzoyaminiya, uzobona ama option arimo uyakoreshe, ama option atandukanye, ariko
vyabaye ngombwa yuko bategerezwa kwandika ko Samsung kugira hejuru yo kubibona ukavyaminiya ukabona ico birimwo n'ico bishoboye uguma ubona aka kazina Samsung umenye ngo ntivyikoze birafise uwabikoze hama ntuza kwaminiya telefoni uza kwaminiya Samsung n'est-ce pas? Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo twe tuhari kugira duheshe Imana icubahiro. Ubuzima bwacu buhari kugira buheshe Imana icubahiro. Rero ubuzima bwacu buhari kugira buheshe Imana icubahiro bisigura ngo si ibintu vyo ko jewe nza kubemeza. Ngo ndabemeze ngo ndabategeke ngo aha nta cubahiro c'Imana muri ko murabona muri jewe. Mbega ngo wibaza yuko hataba Imana apana ivyo uri kuremeza apana ivyo iyi telefone nta nakimwe yambariye. Irahari ndayikoresha atacivuze kuko ndiko ndaprofita ndiko ndakuramwe ivyo bintu vyose nkoresha bituma naminiye umukore yayikoze ntirinda kwisigura ntirinda guharira no kwijustifia n'est-ce pas? Rero natwebwe si ibi turinda kwemeza abantu kuko abaporoti turamenyereye kwemeza abantu n'est-ce pas? Urumva si ibi turinda kwemeza abantu no guharira no kugira iki ngo ndabemeze ko ubuzima bwanje buhesha Imana icubahiro ibintu ni bibiri azombona azokubona abona ivyo ukora abona ivyo ushikako abona ubuhinga bwavyo abona ubwiza bwavyo abona akamaro kavyo abona ihinduka bizana mu bantu hamamenye ko witirirwa izina ry'Uhoraho avuge ngo kaga kiza naho no gapinga karafise quand même quelque chose. Mu bisanzwe ni muri iyo façon turi censé kwidistinga ni muri ubwo buryo twategerezwa ariko rero hagaca haza akabazo none nimba bitameze gutyo ikibazo kiri hehe nimba ubuzima bwanje budahesha Imana icubahiro ikibazo kiri hehe kuko ndashobora guhesha Imana icubahiro tuvuge muri rishengero rya Life Center nimba nagize abo mfasha canke abo nubaka bakavuga ati vy'ukuri hari ikintu Imana yashize muri we donc Imana itanga ibintu vyiza ni sawa mugabo hari abantu bari mu Bushinwa na hehe no mu Faransa na hehe kumbura atariko barambona ataco bizavugira ariko numva umengo uko biri kose ubuzima bwawe buri censé guhesha Imana icubahiro aho uri aho wegereye abakari iruhande canke abakubona canke n'abari kure ivyo ari vyo vyose ndashaka kubabwira ibanga bene data none ngwira ibanga ryahishijwe kuva kera siko ni Kristo muri mwebwe none ibintu ni bibiri Kristo muramwaminiye none Kristo no wahatari tuvugisha ukuri no wahatari so wahatari no wahatari canke n'umuntu avuga ko ari wahatari mugafite ama problème ko tutabona ahubwo wahatari bwe buhagaze none Kristo no wahatari so wahatari none kwiribanga ryari ryarahishije rigahishurwa ari Kristo muri wewe none Kristo muri wewe ntaco bimaze ntaco bifasha rero ako niko nashaka kusigura uno munsi reka saba abantu bane babasore baze ngaha no munsi shaka gusigura nkoresheje akarorero ngaha aya nimugire ubwoba naravye izirimo izaritse Okay, kasabe yagira abantu baza ngaha abajone nkabane siko ndashaka kubaza abantu bari inyuma barabona iki gitunga kiri hasi murakibona okay sawa sawa kanda bakorere agacapo siko harabuze umwe okay merci kanda bahize impuzu za sport utagira sport acitora ikosa bo ziravanza Gabi naye namusavye igitara ndatinya kugikoresha
byo gufasha kugerageza gutahura n'est-ce pas siko shaka gukora ibicapo byo gufasha kugerageza gutahura ariko nko nababwiye ibicapo byose dukoresha vyama bisa karimbi n'est-ce pas siko rero ijambo ry'Imana ritubwira yuko igihe Imana yarema umuntu yarafashe ivyondo siko itangura irema umubiri wiwe siko le corps siko ni kuvuga ngo yarafashe ibumba irabumba irakora iki giplastike cyonyene mubona ngaha n'est-ce pas irakora iki giplastike mubona ngaha iki kibiri sinzi ko murabibona je namaze kubona ndabibonamo deception niniya muramaze kubona umuntu muzinanye uzi neza yapfuye iyo uravye umubiri w'umuntu yapfuye wamva umengo muri presence y'uwo mubiri umengo harimo deception siko hariho gutangara kuko nimba bari ko aramudeplacer canke ubona ibintu bitagenze neza batacunze ukuboko neza uzubonye ukuboko kurekuye kukarekera uvuze none nukutuza akaboko ntashobora basi nashobora kukajusta ari ukabona bamugize ukuntu ukabona tugasikaraza none uyu muravye wewe kuva kera narindi uyu namye ndamubona uku mbona ari uyu yitwa uku ameze uku kumbura afise ishavu kumbura arakara ndamuzi ngena twenga ndamuzi siko ariko rero iyo ubonye umubiri ukabona nta kintu na kimwe kigikora kiteresa aho kimeze gutya hari ugira kumva ko uti nyene zero basi nta nakantu kukwishitura nta no gutwenga basi raba kugize nabi yamanyama yawe ntiyovuduka ntiwo mutuka rien ukakiraba rero kesho utangara umengo uvuga uti none je ikinahora nzi kariwe Patrick mais finalement Patrick n'uyuhe kwiki kintu mbona kitagiza siko ariko rero ndashaka kuvuga ngo iki kibiri ni kibiri nyene uravyumva ni kibiri setu ni housing ni kintu tubamwo nta bindi uravyumva ariko iki kibiri kugira ngo kibeho Imana yaragiforomye mu vyondo igihe iforoma siko ariko naho yagihaye iforoma ntivyakigize kuba kizima ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ngo yahumekeyemwo impwemu y'ubuzima muravyumva iyo uri kurasoma umuntu atanga icafise siko iyo uri kurasoma mu ijambo ry'Imana Imana bayivuga canke Yesu yisigura Yesu yavuga ngo jewe ndi ubuzima Yesu ico yashaka kudusigura nikihe ego naje mu mubiri tuko turavuga ariko je sindi uyu mubiri ubona jewe ndi kindi kintu jewe namyeho kuva kera narindi isi tarabaho uravyumva naje mu mubiri kugira ngo communique namwe ndabakorera ivyo ndabakorera ariko jewe ndi ubuzima ahandi akisigura avuga ngo numuco w'isi siko donc n'ubuzima n'inzira hama n'ukuri siko rero yaragerageje kutubwira mu buryo bwinshi yuko je sindi umuntu kenshi turakunda kwivuga ngo Imana si umuntu siko mbwira mugenzi wawe uti Imana si umuntu Imana si umuntu nkuko mukunda bavuga ngo shetani ngo si wawe ndi w'amahembe waruje siko na shetani si umuntu rero Imana yararemye umuntu ariko ngandababwire ngo imbere yuko Imana irema umuntu yari isanzwe iri ahiri yari isanzwe ifise icubahiro cayo yari isanzwe ibayeho neza yari isanzwe atakibazo ifise siko ariko iravuga ngo ishaka kurema umuntu mwishusho ryayo siko ngo ase nawe kugira ikintu kuvuga ngo icondi n'icubahiro canje n'ubunini bwanje n'ubwiza bwanje ngira ndabizane muri iyi monde yibifatika siko mukubizana muri iyi si yibifatika rero ishifata ivyondo irarema umuntu ihejeje kurema umuntu ifata ihumekera muri uwo muntu no kuvuga ngo nimba Imana yarahumetse yahumetse ikivuye muri yo muravyumva iramuhumekera mwiyo mpwemu gwa rubiri rutari rugira ubuzima rugiyemo ya mpwemu ivuye ku Mana ya mpwemu y'Imana gwa rubiri rugira ubuzima rero uru rubiri rufise ubuzima bwa hatari rufise ibintu biri special iyo bakubwiye bagwinjiyemo indani bakakuraba bakakubwira insinga zirimo bakakubwira ico zikora bakakubwira ivyo ufungura ingene ubifungura naho bica nibica bigira amaraso nibitandukanye ubucafu bugasohoka n'ingene uza kubira icuye kuga iyo uravye fonctionnement idasanzwe uburyo iki kibiri gikora budasanzwe uribwira uti kiri conyene naco cari kimaze ariko ya mpwemu y'ubuzima ya mpwemu y'ukuri igihe yinjiramwo yakigize kuba igikoresho cyatari amina nico gituma Dawidi avuga ngo Mana ngo wandemye mu buryo budasanzwe mu buryo bw'igitangaza uravyumva
yakigize. Hari abantu bakunda kuvuga kenshi uranye tuvuze ngo umuntu arapfa, hari abantu bavuga ngo umuntu yapfuye ugasigaraza ngo none, ariko ndashaka kubabwira ikintu. Hari umuntu yavuze ngo urupfu n'ubuzima ngo ni deux lignes parallèles, ni kuvuga ngo ni mirongo ibiri itumberanye, aho igenda ishaka igende ntizopfa ihuye na rimwe. Mwaravyize mu ishuri siko? Les lignes parallèles ntizigera zihura. Urupfu n'ubuzima ntivyigera bihura. Niyo tuvuze ngo uyu muntu yapfuye, suko ubupfu gwaje rukica ubuzima, oya. Iyo tuvuze ngo umuntu yapfuye, niyo ubu buzima buvuye muri uyu muntu gisigara ari kibiri, ataco gikora, ataco kimaze, bihera kiboze kikanuka twagihamba. Muravyumva? Rero Imana yaremye umuntu imuhumekera mwiyi muhemu, imuhumekeye mwiyi muhemu, iyi muhemu igira ubuzima, siko? Ni muhemu nzima, siko? Ha mu mubiri wose ugira ubuzima. Rero ndashaka kuvuga ngo ibi ndiko ndasigura ngaha nico we uri, niko waremye, siko? Niko Imana yagufabrice, niko Imana yagukoze, kandi iyi Imana itagushiramo ubuzima bwayo, we ntiwopfa wabaye muzima. Yobu niwe yavuze ngo umubiri ngo uzosubira mu ivu, ngo hama ngo impwemu ngo isubire ngo kuwayitanze. Muravyumva? Rero Imana mu kuzana ibintu munsi iboneka, yaremye n'ivyondo umubiri ufatika uboneka, hamashiramo impwemu yayo kugira ngo uyu muntu azogaragaze ubwiza n'icubahiro vy'Imana. Kandi ashaka kuvuga ngo uburyo yahaye uyu sibwo yahaye uwukurikira, sibwo yahaye uwundi, siko? Ariko twese yaraturemye, iraduha, idushiramwe ibintu vya hatari. Ndashaka kukubwira ngo ntibishoboka ko wararemwe n'amaboko y'Imana ngube utari wa hatari. Nimba wibaza ko utari wa hatari, ndakubwiye ngo warakiriye ikinyoma, uragihakaze kiriyinstara kirashinga imizi ndani muri wewe, ariko nimiburi buri guhera uno munsi ndakwinginze ngo basumenye ngo nibona nk'utari wa hatari, mugabo ni kinyoma. Kuko nimba waremwe n'amaboko y'Isumba vyose, ndashaka kukubwira ngo ntibishoboka ko waremwe n'amaboko y'Isumba vyose ngo utari wa hatari. Rero Imana murabona iritara, murabona tudutoboro twose, nukuvuga ngo yashizemo impwemu, ya mpwemu ifite wa muco na vya bintu byose, hamwe impwemu ifo kwimurika, siko? Iyi mico igasayanga ligakwira hose, hama mwemu bibonye mukavuga ngo iki kintu ngo ni cahatari, hama mukamenya ngo wagikoze n'uwagifabrice yakoze ikintu cahatari, n'est-ce pas? Ariko rero ndashaka kuvuga ngo Imana afa pase niyo nabibwiye abantu aranibaza none gamba nawe kuri umuco, none kweki wadushize mu isi y'umwijima, kweki waturemeye mu isi y'umwijima, hagavuga ngo Imana iri juste, ngo Imana ngo ntiyatugize nk'amahobo. Hariho explications zishi zitandukanye, nkuko nababwiye zose zirafise uburyo bwazo zigira, ariko je numvise hanjemo akarorero k'amatara yo muhira yo kunzu, amatara yo hanze. Ndavuga nti ujya n'umuco, kubera iki mutawatsa ku murango? Kuko umuco ku murango ntaco ukora, harabona ntawo dukeneye, mugabo umuco mwijoro turabona akamaro kawo, n'est-ce pas? Siko? Rero nimba Imana yaturetse tukavukira mu isi y'umwijima, numve ngo ntaco bitwaye nimba mu kuturema yaturemye mu buryo bw'ubumana buhambaye bukomeye gutya, kuko justement ifare ko tumurika muri iyo si y'umwijima, n'est-ce pas? Rero ikintu cabaye ni ikihe? Nuko rero mu gukura kwacu, muze babantu, aba bantu n'abantu ba famille, n'abantu muhurira ku kazi, muhurira ku ishuri, n'ababanyi, n'abantu batandukanye, harimo n'abavyeyi banyu, papa mama, siko? Bagenda kandi abahakarorero kingene muza mugenda muragira. Urabona umwana muto iyo yivukiye, umwana muto avutse nta kibazo bafise, siko? Umwana muto naho yovuka afise urutwe ruri deforme, siko? Naho yovuka afise urutwe ruri deforme, mwe murabibona nabaje kuranga ujyo wabonye urutwe gwiwe ni problème, ariko wewe nta problème bisanzwe abafise. Problème aza kugira ni problème mwe muza kumushiramo. Uravyumva? Rero umwana muto en général nta kibazo abafise. Muravyumva? Ariko rero Imana yarakuremye uko wavutse, ariko rero muri iyi si mu buzima niko hatangura buhoro buhoro, batera inkuru ukaza kugatwenga kuri iyo nkuru twenza bahejeje gutera, ukaza kugatwenga uri umwana muto, siko? Kandi ni vyiza kudegaje umunezero, parce que udegaje umunezero urafite ivyo ukiza n'ivyo ubohora n'ivyiza ukora, n'est-ce pas? Rero ukaduka ngo mama wagaca yaduka ngo ipu nyegeze ivyo vyinyo,
urabona ingene amenyo yawe ameze. Uyu wari umuco uri kurasohoka, siko? Ariko bawutaye kw'impuzu. Nyegeza ivyo vyinyo. Urabona ivyo vyinyo vyawe ingene bimeze. Muravyumva? Umwana muto muri innocence yiwe gutwenga bateye inkuru itwenza vyari vyiza. N'est-ce pas? Nta kibi cari kirimo. Ariko ntazi bibaye, ntazi impamvu, ntazi gituma mama shavuye, me icakoze mama muteye ijambo kandi ni ijambo rikomeretsa, ni ijambo ribabaza. Rero uwo mwana muto ntazi ivyo ari vyo, mugabo icaca hitamwo muri ubu buto bwiwe acavuga ngo sinzosubira kwirekura ngo nerekane umunezero wanje kuko nasanze mu kwirekura havamwe ingorane. Muravyumva? Hama abandi rero genda murazitamwo izo mpuzu, siko? Uri kigaba, uri mubi, uvyibushe nabi, uteye nabi, umeze gute, bya bintu byose, siko? Hama mumenye ngo muri izi mpuzu zose bariko baratamwo si amajambo mabi gusa abantu bakubwira, siko? Ariko ndashaka kukubwira ngo hari amajambo menshi cyane batigeze bakubwira n'akanwa, ariko hari amajambo situation yakubwiye. Kubera yuko kumbure ndi muto, ndi umwana muto, mbona ingene tubayeho, burya umwana muto akivuka ingene akura, ingene babayeho iwabo azi ngo nivyo biri normal. Nivyo niko bose babayeho. Ejo bagashaka kurungika kurara kuri babakuze banyu batunze, basiga umukate, siko? Banywa icayi mu gatondo badafungura gake baraba televiziyo na dessin anime, muravyumva? Rero baja kugira uko baraba niko atangura kwibwira ngo ivyi wacu ntibiri normale, ndafise problème. Muravyumva? Rero uko ivyo bibazo vyose bigenda, abo mwahuye muravyumva? Abo mwahuye mu kazi, abo mwahuye he, imicafu bagenda batamwo, batamurinde, batamuri wa muntu Imana yarema neza, wa muntu, siko? Kandi ivyo vyose bagenda indani batindani ni ibintu vyo gufuka wa muco, siko? Hama hakagera ahantu mu gukura kwanyu bababwira ngo ibi wivugisha vy'indani nibiki. Wewe uri iki kibiri, uravyumva? Uri iki kibiri ubona ngaha, c'est-à-dire yuko wewe urinde. Wewe uri uwo mutipe avyibushe, uri umutipe yonze, uri umutipe w'inzobe canke yirabura, uri umukobwa ateye nabi canke ateye neza, ufise defo iyi niyi, uri kimuga. Nukuvuga ngo mu ncamake identité yawe bakubwira yuko wewe icuri ni iki kibiri ubona ngaha. Ariko hejuru y'iki kibiri nawe ukibwira ngo icondi ni iki kibiri mbona ngaha, ariko hejuru y'ivyo ndi ni imicafu yose bataye muri jewe. Abantu ntibabizi ariko ndi inzigo. Abantu ntibabizi ariko je ndi umuntu w'ishari, wundi muntu aguwe neza ntibindyohera. Abantu ntibabizi ariko je mfise iyi defo, je mfise iyi faiblesse, je mfise iki. Hamugacukura ubuzima bwose ugakura utambuka kugenda witwa ko uri iki gitunga kirimwo iyi micafu yose. Rero uje mwishengero tukakubwira ngo uruwa hatari Imana yakuremye mu buryo bwa hatari, urihweza iki gitunga ukaraba ni micafu iyo ushoboye kuyimanukamo. Haro benshi batubaka kuraba indani muri bo, baratinya kuko bazi binyegeje ko bingana, siko? Uriraba ukaraba nibi ukavuga ngo yandemye vya hatari vya hehe. Ariko nitwabibandanya tugakazanya tukagusatira tukabishiramwo eforo, okay. Nitwaririmba karimbo kavuga ngo I know who I am, tuvuga yes I know who I am, kumutima ntibizogere nzokwigere bija habona. Uruvuga ngo yangize kuba, ariko mu ma situation na ma circonstance amwe ubuzima bugucishamwo biraboneka ko vy'ukuri utiyita gutya. Kubera bijya Dawidi yarabihishuriwe, twe turabisubiramwo mu ndirimbo, ariko ndashaka kubifata nk'amajambo ntaco bifasha, ariko turakeneye ihishurirwa riri personnel. Hari umugenzi wanje yigeze kumbwira ni ikintu maze gupartager kenshi. Hari umugenzi wanje yigeze kumbwira ngo wewe ngukuntu nguri sûr yuko Imana igukunda, ngo je ngo birantangaza ngo je ngo suko bimeze. Aka kantu karantangaje cyane gose. Ndamaze kubabwira umwe yarongora louange adoration mu ishengero rinini rikomeye, acambarira ngo je sinemera ko Imana inkunda. Urabona ibi vy'abakizo twavuga haleluya amen, n'est-ce pas? Mugara ahantu dushobora gukubitira turi deux, turi tranquille tuzinanye neza. Mbega we hajya ibiyumva umengo nivyo. Ndarumva mbarengo je ngo sinemera ko Imana inkunda kweri. Ndavuga ntiwemera ko Imana igukunda. Habaye d'abord vyavuye ku mukobwa
umukobwa araho yambwiye ngo namye nzi ko Imana ari imbi kandi ishaka kungirira nabi. Ati kandi gushika ubu namye ndayitinya kuko numva umengo ni ikintu ciyemeje ndavye ibintu vyagiye binshikira mu buzima cariyemeje kuzongirira nabi. Hamaro ndamaza nti none bigenda gute ko ukijijwe uri mwishengero uririmba z'ya ndirimbo zo gutazira Imana none ntazo wemera upfa kuzivuga ngo naribwiye ngo ngumye kure izonyica nabi reka mfume negera ngira ivyisaba basi namba ari ishavu rigabanuke ntinyice nabi. Rero samashoke kubera ari umuntu tumaze igihe kinini dusengana avuga donc wa mwanya wose wowe rero ncandabibwira umuntu arongora louange adoration muri ndi shengero tuko turaganira ndambwira ni wana nabaye shoke umuntu mumaze imyaka musengana ariko iki nico gicapo afise c'Imana problème iri hehe nza numva umuntu arongora louange atwinze ngo kuvuga nanje ngo tugiye mu vya kweri kweri kuje ngo sinemera ko Imana inkunda. Wow, ndambwira ntiwemera ko Imana igukunda? Ndambwira none we ku compose indirimbo urukompoza paravuga ngo twe dusubira mwizo mwadukomporeje urakompoza ukavuga ubukuru n'ubunini bw'Imana ubwiza bwawe n'ingene igukunda we kuho rugira ibi. Acambira ngo ya Deni ngwerega je ndi umupoete jingo kuva kera no mwishuri namye ndi poete rero sifo gutora amajambo meza ndazi kuyahinga nkayagira mu gaheza gigwa nti none basimbwira nawe wibaza ngo irakwanka ngo ya ngo je ukameme ngo simeze nkoyo sinaze ngo iranyanka ariko ngo nibaza ngo irakunda ishengero ryacu canke ngo irakunda igihugu cacu je rero ko ndimwe indani numva umengo ndabiprofita ariko ku gatwe kanje ngo biri personnel ngo wapi ngo sinemera ko Imana inkunda. Rero naho natanguye kugenda mbaza umuntu ku mayeri tukavugana mbwira wowe bibona gute uvyumva gute ndumigwa amenye ko hari abantu benshi batemera ko Imana ibakunda ariko narakunze umugenzi umwe w'umukobwa yambariye ngo Deni nguri kuravuga ngo numva bintangaza ukuntu umengo nguri suri ko Imana igukunda ngo je siko bimeze ngo je wahubwo nokora ibishobotse byose kugira ndabe ko yonkunda nuko nozigama ngo rukundo rukagumamo ko numva umengo si wo mugambi wayo kunkunda. Hamaro ncandamubara ko namaze kugira experience yabo bandi ndamubwira ntazi ikintu kimwe umaze imyaka myinshi ukijijwe nari kukubwira ama verse yose ashoboka mbwa no kugira ndazi kuyatsa. Rero nta gishasha ngira nkoreshe mu mvugo mu kukubwira ntimugabo basi nimba utavyemera nibisanzwe birabaho birashika murumva ndavuga nti nimba utavyemera egera Imana uyibwire kutavyemera hamuyibwire nimba igukunda izo bigutahuza. Uwo mukobwa rero abikora uko yegera Imana aja kugira mu nyuma arambarira ngo Deni sino kubwira ngo yanyishuye gute sino kubwira ngo yambwiye gute urumva ariko gusa ico no kubwira Teddy baransinya ngo baragukeneye muri cabine technique yego ucubibona urumva sino babwira ngo iki ariko gusa ico no kubwira ni ikihe ico no kubwira nuko yarambariye ngo nsigaye ndi convaincu n'urukundo rw'Imana tellement ko sigaye meze nk'akarofa ngo kubera ngo sigaye ngende inyuma y'ikiyo ngo bamwe ngo imbere y'ikiyo nkiraba ngo nkatwenga ngo nkumva umengo ndakunditse nkumva umengo nimba yankunze ndakunditse nimba yankunze ndaryoshe ati sigaye umengo ndakajuju ngarabwiye ikintu cabaye kuri uwo mukobwa gitangaje. Uwo mukobwa ahora akora ibikorwa byinshi mwishengero kuva atanguye gutaha urukorwa rw'Imana ahagarika ivyo bikorwa ahagaritse ibikorwa bacavuga ngo wa mukobwa yaguye. Haba jenda mubajije ivyabaye arambwira ati Deni jewe nakuze nemera ko Imana ifite abana benshi cyane kandi nta kuntu yoromara kajewe muri aba bana rero ico nokora nikihe reka ndabukuntu nokora vyinshi ni distingue nahito bibuka bose kamemize kwibuka kagakobwa gakerebutse gakora ibikorwa vyinshi rero yarakubura gakoropa kagira tu igisabwa cyose muri louange tu byose yarabirimo ariko acambwira ngo ivyo bintu byose narimwo nariko ngira kigoro siko kukurondera ingene noronka urukundo rw'Imana. Ati rero kuva mpejeje kubitahura ko ntakeneye kurondera urukundo rw'Imana ati vyo abikorwa byose natangura mu buryo bubi nabivuyemwo uburonkeneye kumenya igikorwa niyumvamo canje kijanye n'ico Imana yandemeye canke yamagurukirije. Amina amina. Nagenda nabwire ko uwo mukobwa tugiye kukurikirana histoire yewe tukayiraba twasanze sinuva ngo ste ntiyamukunze ariko ico gicapo yarafise ku Mana nico yarafise kuri papa wiwe niko vyamugendeye niko yafata n'Imana.
rero ndashaka kuvuga ngo ibi bihuzu rero babataye ko ibi bihuzu situation zabataye ko ibi bintu mwahuye navyo bikabemeza bamwe ko muri imbwa bikababwira abandi kataco mumaze abandi bikababwira ko muri ubusa ukumva umengo niyo umuvyeyi akubwiye ngo uri imbwa canke uri kigaba wumva umengo nibisanzwe kuko arafise impamvu zifatika ahagaze ko zerekana kuri imbwa canke uri kigaba n'est-ce pas ukumva n'abagututse n'abakwanse n'abagize iki barafise raison nivyo nikomeze nanje niko nibona muravyumva ariko ngenda kubwire ngo hari iyindi mpamvu hari iyindi raison ituma izo zose babonye zibifatika ndashaka kukubwira ngo nimba wararemwe n'amaboko yisumba vyose ntibishoboka kubimbwa wuzuye ububwa kumbure guhera aya kumanuka siko ariko ndashaka kukubwira ngo nimba Imana mwijuru yaranse kugumayo ngo ivuge ngo carabaye imbwa ndagihevye ariko ikemera kumanuka mwisi ikambara umubiri kugira ikumenyesha ukundi kuri kubwira ukundi kuri igushire mu kundi kuri nuko iyo yakuremye itemera vy'ukuri kuri imbwa kuko izingene yakuremye ahubwo yabigize kugira ivuge ngo subira wiconnecte uravyumva subira wiconnecte iri tara murabona ko rimwe umuco mugabo uri comoye umengo nusubira kubona umuco n'est-ce pas Imana yashatse kusubira kwiconnecta kugira ya mico yose isohoke iboneke ija habona hama bakuraba barehe kuvuga ngo Imana yaremye imbwa y'umuntu ariko babona ubwiza ubuhinga nibiki byose yashize muri wewe hama babimenye ko Imana ikomeye kurusha Samsung Amina Amina rero ndashaka kukubwira ngo naba bantu bavuze ngo uri mubi umeze gucya na gucya bavuze ivyo babona siko kumbure ariko harona bakwanka harona babivuze atari ivyo siko ariko icyo nshaka kubwira nike ndashaka kubwira ngo abantu bavuze ibintu byose ibi ni binyoma byagiye vyinjira n'est-ce pas kandi ibi binyoma wagiye uvyipakiza ubipakiza indani muri wewe hamura vyakira nkakurya twakira Yesu siko uravyakira birinjira birashinga imizi rero no munsi ibi binyoma nivyo bigukoresha siko hama urugaye siko uri kintu kigenda cica abantu uri kintu kigenda conona abantu uri kintu kigenda gisambura abantu uri kintu kigenda gikora nabi ariko iyo ndiko ndavuga gutya hari abantu baca bibaza ngo je sindi kuri ayo manivo jewe kameme nta bibi nk'ivyo oya ijambo ry'Imana rivuga ngo abamina bambe ngo basuma n'abamara yabazo batanga kwinjira mu bwami bw'Imana kuko bobo ibi binyoma ntibabihakana siko ariko hari abantu bibaza ngo ni ntore ngo baritonda ngo nabashinga ntahe cyangwa bakibaza ngo ngaha mu vy'agakiza twaje kuronka discipline no kugira ubushinga ntahe gusa ariko ndashaka kuvuga ngo suko Yesu avuga siko uri mubi urafise ivyo wica ndamaze kubona hari umuntu ngashobora kuba afise complexe nakantu gasanzwe complexe arigaya arisuzugura ntiyemera rero ukaravye kuri niveau yawe mengo nakantu gasanzwe ariko ndagusavye umunsi umuzogira ico cigwa ukarabe kagiye ku mwana wawe wowe umengo nakantu gasanzwe ariko ntigasanzwe kubera iki hari ivyo ateza gukora udashobora gukora kubera iki kuko wibwira ngo ntacuri ntacu maze ntavyo ushobora kandi vy'ukuri warabihamagariwe warabigenewe kandi bihari kugira ngo bibi vyahatari bihesha Imana icubahiro siko rero name numva pasteur dimanche passé ariko atwigisha ko abo tugwana atari abinyama n'amaraso etc nkacavuga nti nk'ubu hari abantu bariko barimvira ngo abo tugwana sabinyama n'amaraso tugwana n'impwemu mbi zano mu kirere ugashobona ibintu by'ibifantome vyambaye amashuka bino biko biraguruka ugashumenga ugenda ubirasa papa amajo menshi urabona ariko ndashaka kubwira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo se w'ibinyoma byose ni Satani siko se w'ibinyoma byose ni Satani Satani yaragupakijemwo ibinyoma byinshi benshi mwibona nk'umubiri ariko abandi mutibona nk'umubiri mwibona nk'ibi kandi bingira ndababwira ingene mumeze ngo jero ngo nikomeze ngo je fizisha vuginshi jewe simsuportiki jewe meze gutya na gutya aya jewe ariko ngene nabwira akabanga ivyo bintu uriko wita ngo wewe si wewe ivyo bintu uriko wita ngo wewe vy'amadefo vyose si wewe siko waremwe sikumeze ni ibintu bagupakijemwo uravyakira uravyemera birinjira bishinga imizi bigaramo ariko ibi si vyo wewe Imana yakuremye neza rero Yesu yaje kudureconcilier n'Imana nukuvuga ngo nka kujya Paulo akiri Sauli yari mubi kandi yakora ikibi siko ariko ngo ari mu nzira ija Damasiko ariko agenda gukora ikindi kibi nkuko yari asanzwe abikora ngo acahura n'umuco ahuye n'umuco
ngenda bwira ngo deja mu munota umwe hari ibyaye byamaze guhinduka, kuko yariko yica abantu basenga Yesu bakurikira Yesu, ariko ahuye n'umuco wenye yavuze ngo mwami wanje jewe no kugwanya gute, amwise mwami wiwe, amwatuye nk'umwami wiwe. Kubera iki? Kuko uhuye n'umuco ntushobora kuguma muri wa wundi, kuko uyu muco urakaze, uyu muco urakomeye, ntuhura nawe ngo ugume muri wa wundi, siko? Hama uwo muco agenda kwiherera, awuha umwanya, amarana igihe n'abakozi b'Imana nka Barnaba bamufasha ko areka uwo muco ugakora igikorwa cawo indani muri we. Uko ukora igikorwa nawe yagiye acika umukozi w'Imana akomeye, avuga ubutumwa bwiza. Paulo no musi muramwaminiya, Paulo no musi muramwemera, yanditse amakete mwirirwa musoma, n'umuntu ahambaye n'umuntu akomeye, ariko ndashaka kuvuga ngo sico yari, ariko yahuye n'umuco, hamarare ku muco urakora igikorwa cawo muri we, bimuha kuba ico yacitse. Rero ikintu ngira mpereze ko ngacu cambere niki, nagenda bwiye ko agakiza ari guhura n'umuco. Agakiza no guhura n'ukuri. Kumbure twe ntiduhura n'umuco mu buryo buboneka, ariko hariho revelation, hariho ishurirwa. Igituma na Chelsea kwiki kintu ni kubera iki? Nuko turagera ahantu nk'abantu basenga, tugacika association, tugacika abantu b'abana beza, tutagira akajagari mu gasagara, tutagirane, hama umuntu wese ashaka kuba discipline akaza ngaha akaba muri twebwe, akagira ingeso nziza, akagira iki, ukamengo birakwiye, ariko nganabwiye ngo ntibikwiye, ntibitunganye, sivyo. Ariko ikintu cambere ni ikihe? Nugusubira kwiconnecta ku Mana, nugusubira muri relation n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri, kandi ukuri kuzohomplaça ibi binyoma vyose. Urabona? Kandi agenda bwiye ngo ibibi vyose mukora mubikoreshwa n'ibi binyoma. Rero umunsi muzomenya ukuri, ibi binyoma bikaba remplacer n'ukuri, uzokwiretrouva automatiquement usigaye ukora neza. Ikibazo nuko no musi shengero rishaka ngo bigume bimeze gutya uko vyamye bimeze, uravyumva? Hama malgré ça nshobore gukora ivyiza. Anga nabwe ngo ivyiza vyo hejuru sivyo biza ubwa mbere, ivyiza vy'indani nivyo biza ubwa mbere. Rero hari igikorwa c'indani, hari igikorwa cyo gusubira indani muri wewe, hari igikorwa cyo kubohoka, hari igikorwa cyo kubaza Imana ngo mbe Mana, ko jewe nemera gutya, ko jewe meze gutya, ko je niyumva gutya, none je wandemye nabi. Ndashaka ngo muri izo conversation mugira n'Imana, muri ivyo biganiro mugira n'Imana, muri iyo myanya bene data, nico gituma imyanya ikenewe. Siko? Aho ndi hose muri uwo mwanya ngira wo kuvugana n'Imana, wo kubaza Imana, wo gukestiona, kuba nyarabwi ikindi kintu nensistako. Abakizwa baratinya kenshi kubaza ibibazo vyinshi bitandukanye. Muravyumva? Yibaza ngo mbajije ibintu hava nkorokera kwa shetani, mbajije ibintu ngarabwi ikintu kimwe, ico wibaza cose urakibaza Imana. Kuko kutagisohora siko kucirengagiza, kiri ndani muri we kiragukoroga, urakibaza rero. Ni ibintu byinshi nabajije Imana ntigeze numva inyinshi mpaye gutya, ariko nkiro truva kera sinagitahura, mu nyuma naragitahuye. None yanyishuye ryari ntavyo nzi, ariko ico nzi yarazanye umuco muri jewe, haramurikigwa hamwe hari hirabura, hamu umuco umakugira. Amina. Ndashaka ngo Imana ntiyabakijije kugira juste ngo mucike ngo bijya mukunda kwishiramo ngo mucike juste ngo bakozi b'Imana. Oya, ego no gucika abakozi b'Imana ariko bifite urutonde niyo biva. Nagakiza kari indani muri mwebwe, gatravaya indani muri mwebwe, gakora indani muri mwebwe, hama mukabisero mukabishira habona. Kuko cette fois sinzonyegeza urukundo yampaye, sinzonyegeza umunezero yampaye, naho kera banzibije ubu narize kubirekura no kubisohora. Kubera iki? Kubera yuko yarantahuje ko ivyo bintu atari ivyo kunyegeza, ari umuco wo gushira habona kugira ubwiza bw'Imana bugaragare. Amina. Amina. Rero ndashaka kubabwira ngo iyo twebwe twitwa ngo twarahuye na Yesu, twarakijijwe, icambere gikomeye ni ikihe? Twebwe twaravuye muri ibi biboneka gusa vy'umubiri, yego ndawukora, ndarondera kutagira amataye mabi etc. Muravyumva? Hama ibi vyimviro ndarondera ukuri kugira rukushoye ku remplacer ibinyoma vyose biri muri jewe, siko? Ariko ndashaka kuvuga ngo ikintu cambere narasubiye kwiconnecta n'Imana. Kwa kundi yazikaganiriza Adamu na Eva mwitongo, ikabaganiriza, ikabaza ingene biriwe, ikagira iki? Imana n'umujama wanje, Imana n'umu best friend wanje, Imana n'umuntu ngira ibintu ntobwira abandi bantu, nta muntu nubaho kwa kubwira amakosa yanje nk'Imana.
kuko abantu ni nababwira hari ubwo monjuja hari igihe mwoncira urubanza hari igihe mwonyirukana mu bantu ariko biraryoshe kubibwira umuntu asanzwe abizi n'igihe utabimubariye rero ndabimubarira tukabiganirako akambwira Imana iranyakira Imana irankunda Imana turaganira amina muri uko kuganira yarankijije yarambohoye yanduhuye muri vyinshi yankuye mu ibikomere vyinshi yankuye mu ibiki nisanga ntagikora nk'ivyo nakora kera ntazijya ari nahinduye uburyo bwo gukora kubera iki kuko nabikora kubera ivyo bashize indani muri jewe ariko nimba nararonse ushiramwe ibindi vyiza nisanze nkora ibindi vyiza binyuranye na bimwe nahora nkora kera rero nushobora kwifuza gushika kuri vyiza no gukora vyiza utagize imigenderanire niyo Mana kuko niwo muco umurikira ubugingo bwacu amina 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 rero muzomenya ukuri kandi ukuri kuzogenda kurasohora ibinyoma vyose kasinda zite hasi ziramesha muravyumva ukuri kuzogenda kurabakuramwe ibi binyoma vyose murabaze kubona ahantu Yesu yakaganira n'intumwa siko ariko aganira n'intumwa zibwira amajambo menshi arazisigurira ahejeje arababwira ngo meno ngo uya ngo mwamaze kwezwa kubera mwumvise aya majambo nivyo nababwiye ko urya mukobwa mu kuganira na Yesu arafise ibintu akuganiriza wahora utemera urukundo rw'Imana ugasanga usigaye wemera urukundo rw'Imana kandi ko vyahindutse ivyo wemera n'ivyo ukora bica bihinduka amina amina rero ukukuri kuzogenda kudukuramwe ibi binyoma vyose siko tuzogera tugira umwanya wo kubana n'Imana udukuremwe ibi bintu vyose vy'ibinyoma hama umuco wacu usure kugaragara dukore ibintu vya hatari abatubona bavuge ngo bajya bitirirwa izina ry'Imana kandi ko bitirirwa izina ry'Imana ndaprofise Yesu imba okay muravyumva bitirirwa izina ry'Imana kandi yabashikanye ku bintu vya hatari amina ijya dimanche yaheze twarize ngo muri vision ya eglise mu vision y'ishengero harimo ko mugera ahantu mwebwe mugirira akamaro ababakikuje amina 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 ni dimanche twarize intambara y'imwemu iduha kunesha siko ivyo bintu vyose kuko ndashaka kukubwira umviza bari ikintu kimwe ni waja mu vy'Imana cyangwa kaja gukora ivy'Imana ugashushika ahantu umva uri bloqué siko mu mutwe bibli bloqué bica bipfa kubera iki bica vyononekera kubera iki umviza kubika ikintu kimwe ntuzoce wiyagiriza siko ntuzoce wiyagiriza kuko nimba umeze uko urafise igituma umeze gutyo urafise ivyakubaye ko n'ivyagushitse ko vyakuhaye komera gutyo n'est-ce pas ariko ni wagera aho hantu umva uri bloqué hinjire rero nahone hinjire kandi uhinjirane n'Imana ubwira uti Imana ngeze ngahandi bloqué ngeze ngahanca ngirisha vu ryinshi siko reka mperetse kuri aka karorero mu minsi yarana ko nganira n'umwana yagize umuvyeyi w'umupapa yamukoreye bibi byinshi cyane guhera mu bwana babantu nyene bakora ibibi byinshi cyane gose siko aramukorera ibibi byinshi hamaje namuraba ibintu akora nkavuga nti uyu muntu ibi bintu akora arasi impamvu zimutera rero ifo ko ibintu biba réglé mugabo arakizwa tangura kuja mu ijambo ry'Imana turabonana turaganira tutangura kuganira ntangura kumwumvisha yuko ivyamushitse ko bitari normal kuko kugeza ku bana bakuze bakorerwa ivyamfurambi yavutse agakura umuvyeyi yamukorera ivyamfurambi yibaza ngo mu ngo zose niko zimeze abavyeyi bose bakora ivyamfurambi kandi akibaza ngo bose nta numwe abivuga ariko bose niko bimeze hama akaba anormal mbwa ntatahura igituma ari anormal siko rero mu ncamake simvuze ngo niko ndavuga ntiyashikiwe n'ivyo oya ariko ndavuga ngo amakuba yamushikiye ko mataronse umusigurira ibindi nuko yabifasha rero rimwe ari mu isengero aranyandikira ahantu asengera ambwira ngo ifoko tubonana ngo ubunyene tubonanye mu ncamake nsanga akambwira ngo ngira sare kandi tuko turaganira nkabona ko ibintu bitameze neza kabisa turaganira none meze numva ngira sare ngo papa numva ashaka kumwica numva no mwica kandi ndiko ndibaza nitwabona nico nza gukora uyu munsi okay nabwira nte okay hama hajamo no kumeneka umutwe gose hajamo no kwiyumvira ko akeneye urumogi kuko urumogi nigo gwamye rumuha gukaruma ivyo bintu okay ndavuga nti ico umutwe reka tugitunganye cyangwa ndondera ibinini vy'umutwe ndamuha siko hama dutangura kuganira ndamubwira nti je kuva aho twaganiriye kuva kera gushika uno munsi numva umengo ntukiba normal
ngo nirangiye normal ntego kwa nta narimwe nigeze numva ushavuzwa n'ivyo papa wawe yakugiriye. Ntofete uratanguye kuba umuntu. Ofete uratanguye kumva agaciro kawe ukumva ko atamuntu yarasedwaye kukugirira ibi bintu. Ntofete ubu niho gitangura kuva agaciro kawe ese normal ko uca usohora iryo shavu utigeze usohora pendant iyi myaka yose. Ese normal ko akacambwa ngo none ngo wibaza nko munsi mwijoro ninaryama ndaza gusinzira. Nije yaza kuza gusinzira. Mugabo nkabimubwira mu mutima nsenga nabwa n'Imana umviza twumvikane. Ntiwampuje n'umuntu kugira sare mu mutwe. Siko? Kandi ntiwamunzaniye kugira duheze nabi. Je yaza ko nimba wanzaniye umuntu urazi impamvu wamunzaniye kandi ari nziza. Rero turaganira je mfise n'ibintu ndiko ndikorera tukaganira gutya hari gihe tukagatwenga ngo ufite ngo urakunda korosha ibintu. Ngo ndiko nakubwira ibintu bikomeye ngo uri kunyishura utwenga. Ne. Rero buhoro buhoro mu ncamake turaganira haciye habiki. Umugoroba ndiko ndamuherekeza turiko turataha. Niho nagiye numva mbariye sinzi inkuru yakarantera yatwenze. Ndarumva mbariye ngo hewe. Ngo sirenzi ko nza gutaha ameze gutya. Ngo atwango sina niteze ko uyu munsi nza gutwenga. Arataha nagenda babwiye yuko bitarenze indwi imwe. Sinzi ikintu navuze kuri papa wawe canabwa ni papa wawe none yakubwiye gutya. Ngo vieux n'umujama gushika. Ngo fete gadeni ngusigaye nkunda papa nane. Umutwe navuga ni byakweri aussi rapidement dans une semaine. Ngo sigenda mukunda papa. Ngurumva ngo fete ngo aciye bugufi ngo ncangira n'ikigongwe ngo none uvuga ngo papa ngo gira amanyama wana ndakuzura amanyama ngo guma amanyama yawe ngo unakwemeye ntaco. Siko? Ariko ndashaka kukubwira ngo uwo muntu ariko akorerwa ico gikorwa n'Imana cyo gukira ibikomeye no kubohoka sivyo yari yaharuye kandi jewe naye kumubwira ngo kunda papa wawe cyangwa guharira papa wawe yari kuntera amabuye. Uravyumva? Kuko ngo ntuce umuvugira. Noya. Tuganire buhoro buhoro. Ariko shaka kukubwira ngo igikorwa kiriko kirakoreka indani muri we biri automatique gukunda papa wiwe. Kandi ntazovuga ngo nagize effort ngo ndirengagiza byose ngo hama ngo ndamukunda. Oya, azovuga ngo Kristo yakoze igikorwa muri jewe niro tuva sigaye nkunda papa. Igikorwa Kristo akora kirashobora kubohora. Amina. Amina. Rero mpereje kuri ibi. Siko? Mpereje ndababwira ngo ikintu ca mbere gikomeye nukuri uburyo wigaya bwose, uburyo wisuzugura bwose, uburyo wibona nk'imbwa, kugeza ku muntu wibona nk'ikimuga canka afise ubumuga kanaka, uburyo wibona nk'ikintu icari cyo cyose. Ivyo bakubwiye ivyo ari byo byose. Siko? Ivyo bakubwiye ivyo ari byo byose. Ivyo bagushizemwo ubona umengo nawe urabashikiye ni kubibona. Nagenda guhitangazo ngo nimba vy'ukuri wararemwe n'amaboko y'Imana, kuvuga ko wewe uri umuntu atacari uzobugaya amaboko y'Imana. Nimba Samsung ndayemera nkemera umukoreya yayikoze nagira mvuga ngo uko kwisuzugura canke gusuzugura wewe egari gusizugura uwagukoze wewe wagufabritse. Hama nimba waremwe n'amaboko y'Imana ukaburimwe ibintu bya hatari muri wewe ikaba yaragutungishije yaragushizemwo ubwo bwiza gloire biri sanse kuba manifeste biri sanse kuja habona isi kabibona ikumigwa ikavuga ngo Imana yacu ni ya hatari. Nagenda kubwira ngo ntiwemere kujyamuko, ntiwemere kuguma gutyo oya, ntiwemere gupfa go yigoye nk'abandi bose. Nagenda kubwira ngo nimba vy'ukuri wabimenye nukuri haguruka ubishakishe, haguruka ubirondere, haguruka uvuga Imana niki kiri muri jewe, niki washize muri jewe, nihe passion washize muri jewe, Mana nibiki ibintu washize muri jewe. Nukuri ntiwemere gupfa uko ariko kose, ntiwemere guhambwa uhambanwa ivyo nataco wabikoreye, nukuri ntiwemere kuko nta kindi cakuzanye ngaha kwisi, washizwe kwisi kugira ngo manifeste ubwiza bw'Imana. Rero ntiwemere ko azoguhamba atacu manifeste. Sivyo dusuma ku isoko, sivyo dukuri buraya, sivyo tuja kurondera hehe, nivyo waremanywe, nibikurimwo, nivyo Imana yashize muri wewe, humura ntuza kubibura, imba ukomeze wimbe uraza kubona ivyo Imana yashize muri wewe. Amina. 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 Icanyuma cyo kuguhumuriza. Uyu muco Jeke naho nkunda kwitwararika ibi bintu ingene vyabaye n'ingene vyaciye n'ingene nababigize n'ingene siko. Ariko nasanze uyu muco ngumye ndawatsa nkaduza volume bya bintu byose bigenda bitaruka bija hajya siko nitwararitse uwo muco nawe ni Kristo yavuze ngo jewe ndi umuco w'ubuzima siko rero bana nawe ganira nawe irigwana nawe mara umwanya munini nawe jana nawe mu tuntu twose vugana nawe mu tuntu twose ntutinye satani ntaguhende ngo niyakubona ugize ibi mutware muri byose ni wazogukiza ni wazokubohora
sangira nawe vyose, ntumukanga ntumushitura, ntaba impression, nta nakimwe atazi kuri wewe, ariko niwamwirengagiza ntuzokira, ariko niwajana nawe muri vyose uzobura iyo vyose vyaciye. Amina. Ndahejeje mvuga ngo murabahatari, ntimwemere gupfa goyigoyi nk'abandi bose, ariko muze vy'ukuri twerekana ubwo bwiza n'abari hanze babubone, baze muri iyi systeme ituma imico yabo ija habona. Amina. Amina. Mane bahezagire. Okay, murashobora guhaguruka dusenge. Reka dusenge umuntu wese vraiment asabe. Siko? Abwira Imana ati Mana, ndashaka ko muri jewe haboneka ibintu vy'ubumana. Ndashaka ko hagaragara ubwiza, ndashaka ko hagaragara ivyo batigeze kubona, urukundo batigeze kubona, ndashaka ko hagaragara ubushobozi, ndashaka ko hagaragara ubuhinga. Mu vyo badusomeye dimanche iheze harimwo abantu ngo bahawe ubuhinga bwo gucura. Siko? Ndashaka ko ivyo vyose bija habona. Cyane ugwaruka ruri ngaha. Nukuri ntibabahende ngo muri abanyafrika, ngo muri mu bihugu bikenye, ngo mugiziki, umviriza. Ivyo byose bariko baravuga nivyo. Ariko ndashaka kuvuga ngo ni waserura umuco wawe, nta karimbi na kame ka Afrika canke kiki kazoshobora kukuzibira. Nabo mu mahanga bazoza kuraba ubwiza n'icubahiro Imana yashize muri wewe. Amina. Reka dusenge. Mana, ndagushimira kuri mwiza. Ndagushimira kugira neza. Papa, ndagushima gukora neza gusa. Mana, nta kibi kiri muri wewe, nta mwijima uri muri wewe Mana. Mana, uru rukundo, uru bushobozi, uru muco. Mana, uri ikintu gitangaje, Mana, uri ikintu tudashobora gusobanura mu majambo yacu. Mana, uri ikintu gikomeye, kandi mu gukomera kwawe Mana, waraturemye Mana. Si ivyo gusa Mana, uza no kusura kudukonekta hamwe na wewe. Mana, nukuri ndasengeye ubwoko bwawe, ndasengeye abana bawe, nanje nisengera. Ndasenze ngo Mana, aya majambo twirirwa twumva, Mana, ibijanye na vision y'ishengero yacu, Mana, aho tuva naho turiko turaja, Mana, ntibigarukire mu majambo gusa Mana, ntibiherere mu majambo gusa Mana, ntikube kwirarira gusa Mana, ntibibe ivyo dushaka kwemeza abantu mu majambo gusa Mana. Ariko ndasenze ngo Mana, reka umuntu wese aseruke, reka umuntu wese asokoroke Mana, reka uko waremye umuntu wese bija habona Mana. Mana, ndazi ko kubona dufise abantu bangana gutya bisigura ngo dufise ibitangaza birenze bitagira uko twobiharura Mana. Mana, ndazi ko aba bose ari abatunzi Mana, nta muto arimwo, nta mbwa irimwo, nta mbura kimazi irimwo. Mana, abo waremesheje amaboko yawe bose wabaremye neza Mana. Mana, ndasenze kandi nsenga mpwemu yera, mvuga ngo mpwemu yera shoboza umuntu wese, mpwemu yera kangura umuntu wese, mpwemu yera ugurura amaso y'umuntu wese, mpwemu yera ivyo twovuga byose ntivyoshobora kuba convaincre no kubemeza. Mana, babatutsa bababwiye amajambo mabi n'ivyababwiye bibi byose vyavuze mu myaka myinshi kuva kera Mana, ariko mpwemu yera ndakwemera we kuvuga ijambo rimwe ibinyoma bikaguruka Mana. Ndasenze ngo uze guhishurira ukuri abantu bawe, ndasenze ngo uze kugurura ubwenge amaso y'imitima yabo Mana, babone bumve batahure Mana, maze babigenderemo Mana. Urakoze kuri Mana nziza, urakoze kugira neza, ukomeze guhabwa icubahiro mu bugingo bwacu, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.